Yesu nashimwe. Je mwese mu izina rya Yesu. Some ijambo ry'Imana mu Bafilipi igice ca gatatu turasoma umurongo wa 12 n'urupapuro rw'amajana 225 isezerano rishasha. Havuga ngo kugira ngo mpejeje kugihabwa canke ngo mpejeje gutunganywa rwose, ariko ndabandanya kugira ngo mbone gufata kimwe catumye nanje ubwanje fatwa na Kristo Yesu. Bene data jeho kubwanje sinibwira yuko maze kugifata, ariko ico nkora ni iki kimwe gusa, nibagira ibiri inyuma kandi shingira ibiri imbere, bandaniriza gushikaho tanguranirwa ku mpera y'umuhamagaro w'Imana muri Kristo Yesu wo kuja mu ijuru. Imana nishimwe. Naya majambo y'Imana Paulo musomye ajya ku murongo w'indwi havuga ngo uko Paulo yakomeje ngo afatanye na Kristo Yesu n'abahezagiye. Hanyuma rero yavuze ajya ku murongo w'indwi ngo hari ibintu bimubera inyungu, mugabo ngo asigaye yumvira ko ari shaka. Yesu n'aduhezagiye. Aravuga ibintu byinshi amakuru y'umurongo wa 12 acavuga ati n'ibyo bintu byahindutse byara ari inyungu zanje, uno munsi ari ubuhombe nari yagomba kuvuga ati hari ibyaha naho rambamo cyangwa ibintu na profita kandi byanyinjiriza amayente, mugabo ndabibonye mbona nkaho umenga n'ubuhombe. Acavuga ati ibyo rero naho ari ubuhombe uno munsi nibisamaza ndabandanya kandi sinashitse gutunganywa rwose. Yesu naduhezagiye. Ariko umuntu abona nesheje ibintu cyangwa barakijijwe, ariko niturashikaho dutunganywa rwose bene data. Yesu naduhezagiye. Ndagomba ngo uyu mugoroba Imana isubire dutunganya, Imana isubire dushikana ahantu ho gutunganywa rwose. Yesu naduhezagiye. Uyu mugoroba twaduze uyu musozi bene data turakeneye Imana. Baca bati ndabandanya kandi Paulo ibintu byinshi yari yarakoze twebwe tutarashobora gushikaho. Yesu nadufashe. Avuga ati ibyo bintu naho je naho nakijija muri twazetu ni mubizi none. Abati je naho nazetu ibyo ntibishaka kusambaza je ndabandanya. Yesu naduhezagiye. Ari ikintu cyatumye je Kristo amfata. Yesu naduhezagiye. Murabona muri nose ari ibintu byinshi n'ukuri bidusamaza, kamenga umuntu ari ibintu arose yoca dibama iti ibintu vrema no biteberamwo. Mugabo Paulo yavuga ati je naho nakoze ibitangaza byinshi naho mfise inkomoko yaje kubitubwira. Ibyo bintu je ntibisamaza sinashobora gutunganya neza kuma ndondera gutunganywa rwose, hanyuma ninaze gutunganywa cyashishikara. Kandi yavuze ati jewe sindi umuntu ahusha ndatumbereze nkagema. Yesu naduhezagiye. Aduhe kugema muri ino minsi, ariko umuntu vrema ahusha ugasanga atari inkomezi z'ubusa, mugabo n'ukuri Imana iduhe kugema iby'agakiza. Yesu naduhezagiye. Umuntu agena avuga ati je narahagemye vrema niho ndi. Yesu naduhezagiye. Nayo majambo y'Imana rero Imana iduhe kubandanya. Paulo avuga ati ndabandanya. Akajambo karaneza avuga sukugira mpejeje kugihabwa. Hari abantu bahabwa ibintu mwisa cyangwa badati jewe narashitse bakarangara bikengera. Aravuga ati naho mumpaye icubahiro naho mumpameye amashi jewe naho mugenda muramvuganga oya sikugira sindaza kugihabwa ndafise ikintu ndiko ndaraba ni Yesu Kristo. Yesu ashimwe. Yesu niwe turaraye wa gusawa naho dukomera amashi naho tuvuganga naho dushira ku mastati. Yesu naduhezagiye. Nukuri hari ikintu tureretse ni Yesu Kristo. Nuko ari ijuru, nuko ari umwana w'Imana niyatumye twihana twihana dufise impuzu. Nukuri twari tutake natwe twagenda gusa amajipo maremare twari tuyafise n'abapagani barambara amakoti. Yesu naduhezagiye. Muga turafise ikintu tureretse imiduga myiza abapagani bayigenderamo, amazu barafise, ariko hariho ubugingo nukubana na Kristo Yesu. Yesu abahezagiye. Mana turagushimira, tugiriye neza Mana. Tuwe kubandanya Mana. Naho ari ibintu biko biradusamaza, naho ari ibintu birako birakoka, ari ibintu biko biradukoka, ari ibintu biko biraduhamagara, ariko tuwe kubandanya Mana gushika dufashe icyatumye dufata. Uhezagira abari inyuma Mana mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Yesu abahezagiye.